Mu gihe haheruka kuba isuzuma ry'ivyavuye mu nama rukokoma y'ubutungane yakoranye mu 2013 ryabereye i Gitega, ishirahamwe Parseme ryagavyo rishikiriza kuko ryarashoboye kuja muri uwo mwihwezo, muri uwo mwiherero. Ikintu twabonye nuko bitumvikana yuko inama yabaye mu 2013 ikomeye cane, hasuzumwa ivyayivuyemo ko vyagiye mu ngiro harinze guca imyaka 11, imyaka irenga 10. Ni myinshi cyane. Hanyuma ikindi nuko iyo nama igihera nta gitabo cigeze gisohoka cerekana ivyayivuyemo ngo abantu bagihanahane baze barakurikirana baraye kwintu biriko biraja mu ngiro. Bamenye vyagumye umengo nakanywa ababo. Kandi iyo nama yakoranije abantu bakomeye cyane bategetse n'abandi babihaye. Ubona rero gutungana ubwabwidoge bubu haba hejuru mukuru w'igihugu n'abarundi nyene benshi abandi byo gupfungira abantu bose biguma bibandanya kudahana gutungana budahana ibyaha bikomeye byo kunyuruza amatungo by'abantu usanga ariko barakora ibyaha byo gufata abantu nk'umucahe n'ibindi mugabo badahana kubera igihagararo cabo. Ni ibintu rero usanga imanza ziriko ziraja mu ngiro. Ivyo ni ibintu vyerekana ko ubutungane atanga uvuguma bufise nta ngingo zifatwa kugira ubutungane bushobore kwigenga cyangwa ngo bukore neza. Ibintu tugaruka ko nibihe bidakogwako. Ubwa mbere no kwemeza ko ubutungane ari ubundi butegetsi nk'ibwiza shingiro ribivuga. Ubutegetsi pouvoir executif yo ya leta iguma ibyivangamo. Amabanga y'umushikiranganje y'ubutungane n'ujya arongoye ku Supreme sentare ntanyuzwa ntaboneka neza. Umushikiranganje agumengo ni washaka kuja hejuru kuko kandi mwibwizwa shingiro sentare ntanyuzwa rero yerekana ukwigenga ku butungane uravye ubundi butegetsi ari bwa leta cyangwa bw'inama nshinga amateka. Kuko urabona uravye n'ingene aba magistrate bajaho leta nivuga ngo turarokitsa abamani turinje aba magistrate uburusho promotion ni ministeri butanga nabo muri Cour Supreme na Cour Supreme ni proposition ya ministere. Urumva ucumengo ababashiraho nibo basumba ashaka nibo basumba ba magisu ucumengo ministere niba hakazi niyo niba ha promotion mba ni leta umva baca baba abantu nyene bumva yuko ivyo kwigenga bitabaho gatusanga abantu baciye kuri iyo mba kugira baguma bavogera ubutungane. Ikindi nuko ata inspection ikomeye yigenga ishobora kurikirana ubutungane ngere buriko burakora. Isuzuma ryigenga rituma atari ubushikiranganje aguma abona yuko ari wari karabikora abamarisa bagacumva ko bafatanye n'ubushikiranganje. Hanyuma ikindi ni bije uburyo buhabwa ministere y'ubutungane urabona ko ari buke cyane imiliyaridi 50 nibigera bwiyongera ugatusanga uravye ibyo bikoresho ntibikuye mu bushikiranganje ngene abamarisa bafatwa ugasanga ntibimishemeye. Waraba mbere ugasanga habije ya ministere nkambije ya presidence ugasanga ni miliyaridi 70 bayongereje isumbi ya ministere de la justice. Ministere de la justice ari ministere ikwigihugu cyose ifisaba koza amamodoka niki. Urumva ucubana ko atagushaka kuko iyo ministere boyiho uburyo bukwiye kugira ikore ishobore guhindura ibintu amagisara n'abaki bafatwe neza bakore mu bikoresho ibikoresho bakaririza ubwenge amategeko bakoresha zarahinda gurikajana n'ibihe tugezemo. Ni ibintu rero byari bikwiye guhinduka kuko urabona aho nyene leta irashaka gufata nk'amamiliyaridi 80 bakavuga ngo bashizeho gufasha mu makoperative cyangwa n'ibikiyana mwangu bushikiranganje bukagumana budget y'imiliyaridi 50. Urumva kandi amahera uburyo leta ikoresha ku mwaka bwiyongera kandi tuzi ko ubutungane ari gisata ntangere haba mu kugarukana amahoro hanyuma mu kuzana iby'intwari bereye haba mu byo guteza imbere igihugu ibi by'abagwiza tunga biriza imitahe niki. Ubutungane niyo ntango mugabo tubizi tukaca tubirega ko niyo bije ntituyitange bagashaka no babukoresha babufatira mu gipfungo. Ivyo ni byategeza guhinduka kuko urabona ntuzeye leta na yahote kuri do justice ntiyagiye kujya rwego rw'ubutungane rukuru
ni ukuvuga yuko abashaka yuko ubutungane butocira n'imanza abategetsi bo hejuru. Urumva muri ico gihe kandi kiba ikibazo kandi n'ibwizwa shingiro ariko ribivuga